Shalom shalom, ndabaramukije amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe aho muri hose. Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro ni ubuzima buhindutse. Igihe cyose mwama mukurikirana kuri YouTube, Instagram na Facebook ya God's Kingdom. Uyu munsi dufise amajambo afise umutwe avuga ngo kuba umwizigirwa imbere y'Imana. Muri kino gihe aho abantu benshi bahindagurika, aho abantu benshi mugiriranira isezerano bagashobora kuguhemukira, aho abantu benshi mushobora kuba mufise ibyo mwari muhuriyeko mugabo kubw'ibihe kanaka bigahera ukababona mu yindi shusho utigeze kubabonamwo. Imana iraduhamagarira kuba abizigirwa imbere yayo. Ariko imbere yuko umuntu ashika kukuba umwizigirwa by'ukuri imbere y'Imana, ni byiza yuko amanza gutahura ubwizigirwa bw'Imana ku buzima bwiwe. Niyo mpamvu tugiye gusoma amajambo dusanga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cyaho cindwi duhereye ku murongo w'icenda. Hasomeka ati: nuko rero mumenye yuko Uhoraho Imana yanyu ariyo Mana, ni Imana yo kwizigirwa, Imana ishitsa isezerano, ikagirira imbabazi abayikunda bakitondera ibyagezwe byayo, ikageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa ibihumbi. Ugenda gusoma kandi amajambo dusanga muri Timoteyo wa kabiri, icete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca kabiri ku murongo wa 13, niho hongera hagasomeka ati: nubwo twebwe tutoba abizigirwa, yoyo ihora ari umwizigirwa. Aya majambo araza kutwereka yuko Imana yacu ari umwizigirwa. Imana yacu nta kantu na kamwe ko guhindagurika ifise. Ni Imana ikintu cyose izi yavuze ku bantu bayo igishitsa. Birashobora gutwara imyaka, birashobora gutwara ibihe birebire, mugabe igihe cyose irashitsa, irazigama isezerano ryayo ikarishitsa. Mu bihe byose Imana ni umwizigirwa. Iri jambo riri muri iki cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo nibyo litubwira ati: nubwo byoshika twebwe tukagira ubunyantege nke, hakaba ibyo tutabamwo abizigirwa, byatugoye, twakoze ibitabereye imbere y'Imana, yoyo yama ari umwizigirwa. Niyo mpamvu muri rwa rukundo, niyo byashitse umuntu akagerera kure y'Imana akagaruka yatahuye ubunyantege nke bwiwe, Imana imugirira imbabazi. Bica bitwereka yuko nubwo twebwe byoshika ubunyantege nke bukadufata ntituba bizigirwa, yoyo yama ari umwizigirwa. Muga gutahura ubwizigirwa bw'Imana niyo ntango yo kwiga natwe gutangura kuba abizigirwa. Iyo tuba bizigirwa biratugora cyane yuko twoba bizigirwa imbere y'Imana tutaramenya by'ukuri ko ari umwizigirwa Uhoraho, tutaramenya by'ukuri ko ashitsa amasezerano, tutaramenya by'ukuri ko ibyo avuze kuri twebwe, imigambi yiwe, ibyiyumviro byiwe byiza, iyo arinze abigira kuri twebwe abishitsa, kandi muri we atagitutu cyo guhindagurika afise. Rero Imana irakeneye ko tuba abantu badahindagurika. Irakeneye yuko tuba abantu bagiranira isezerano nayo. Irakeneye yuko tuba abantu babizigirwa mu kibano, mu byo tubamwo, mu bantu turi kumwe, ariko kandi tukaba nabizigirwa kuri yo mu byo dukora, mu byo tubamwo. Turabona uburorero bw'abantu benshi muri Bibiliya bagiye baraba abizigirwa. Iyo tuvuga kuba abizigirwa, ntibiza guhindukana n'ibihe. Umuntu ntabwo umwizigirwa kubera yuko ibyo yasengeye byabonetse, n'igihe bitaraboneka biramubereye kuba umwizigirwa. Umuntu ntaba umwizigirwa kuko amafaranga yarondera yayaronse, biramubereye no kuba umwizigirwa mu gihe atarayaronka. Umuntu ntaba umwizigirwa igihe ibibazo yari afise kanaka nk'imitwaro yari muruhije byakemutse, n'igihe ibyo bibazo bikihari. Arakwiye kwiga kuba umwizigirwa. Turakwiye kugira ubwizigirwa ku Mana budahagarikwa n'ibihe canke butayumbayumbishwa n'ibihe, mugabo bwama buriho igihe cyose. Ibi biva ku kumanza kumenya yuko iyi Mana natwe turi kumwe, ni umwizigirwa ibihe byose, kandi ubwizigirwa bwayo kuri twebwe ntibuhindagurika. Nubwo twebwe byoshika hakaba ibyo tudashobora gukora neza, byoshika tugaterwa n'intege nke, yoyo yama ari umwizigirwa. Mugabo iri jambo ntiriduhamagarira kuca duha akaryo mu bunyantege nke, bitwereka urukundo rw'Imana
kugira ngo natwe twige kuba abizigirwa imbere y'Imana. Kanatsinda hari uburorero bwinshi muri Bibiliya mu bihe bigoye abantu twagiye turabona baba bizigirwa imbere y'Imana. Turabona akarorero ka Aburahamu ugiye gusoma mu gitabo c'Itanguriro igice cyaho cya 22, yarashoboye kubaha Imana kandi byamusaba ikiguzi kirekire, byamusaba gutanga ikiguzi, byamusaba gutanga umwana wiwe yitwa Isaka. Ibi turabona yuko ari ikiguzi kirekire. Ubu bwizigirwa yerekanye imbere y'Imana turabona yuko byatumye yitwa umugenzi w'Imana, ami de Dieu, kubera yuko yabaye umwizigirwa gushika ku kanyuma. Igihe cyose Imana iriko irakorana ikintu nawe, igihe cyose Imana igutumye ikintu, kirashobora kuba kitakoroheye, kirashobora kuba hari ibyo wabona yuko bigiye gupfa wari ufisemo inyungu, mugabo umwizigirwa imbere y'Imana nubwo hari ibyo wabonamo inyungu byopfa, igihe cyose wame ufise ubwizigirwa imbere y'Imana. Akandi karorero dushobora kubona, turabona akarorero ka Yosefu ugiye gusoma muri mw'Itanguriro igice ca 39 uhereye ku murongo w'9 uri kurasoma, turabona yuko mu nzu kwa Potifari Yosefu yanse gukora icyaha kugira ngo agumane ubwizigirwa bwiwe imbere y'Imana. Turi mu gihe abantu benshi kubwo kurondera ubuzi, kubwo kurondera ama opportunité, kubwo gushika kure, kubwo kuba mu bibanza kanaka, bariko baratakaza ubwizigirwa imbere y'Imana, bariko barakora ibyo batategezwa gukora, bakinjira mu bintu kubwo kumanza gukora icyaha no gukora ibintu bitategezwa gukorwa. Ariko nagomba ndababwire ngo ni vyiza mu byo ukora byose kuba umwizigirwa imbere y'Imana. Uyu Yosefu yarashobora kwibaza ati, mbega ibi bintu noreka kubikora kumenga abonyirukana kandi kumenga ingaruka zabyo ziraremereye, mugabo ikijanye no kuba umwizigirwa imbere y'Imana ni vyiza yuko utaraba ingaruka z'ikintu kikubako. Igihe cyose ubaye umwizigirwa imbere y'Imana, nubwo hari ibyo gushika ko bitoroshe, nuko inyuma y'ibyo bintu hariho ukugira neza kuhoraho, hari ukundi kuduzwa kuhoraho, hari ukundi kuntu Imana iza igaca inzira ahatari inzira. Nibyo tuca tubona mu rukurikirane gukungena ubuzima bwa Yosefu bwagiye burakurikirana. Turabona yuko Imana yamudugije, iramushira hejuru birengeye no mu kibanza yari arimwo, kubera yuko yabaye umwizigirwa, akaguma ari umwizigirwa no mu bihe bitoroshe, no mu bihe biteye ubwoba. Turabona iyo tugiye gusoma mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 6 duhereye ku murongo w'10, turabona iyi nkuru ya Daniyeli aho yabandanije ubuzima bwo gusenga kandi byari bibujijwe, bitari byoroshe. Ni gihe kiba kigoye aho uba uri ahantu uri kurabuzwa gukora icyo utegezwa gukora, mugabo yavuga ati peu importe, canke ntaco bitwaye uko ibihe bigoye, ntaco bitwaye ico bongira, sinumva yuko ubwizigirwa bwanje imbere y'Imana ntegezwa kubutakaza kubw'ibyo bariko barambwira. Ndumva ico ntegezwa kuba cose ndakiba, kubera yuko Imana n'umwizigirwa, nanje ntegerezwa kuyibera umwizigirwa. Turabona yuko kubera ubwizigirwa bwiwe Imana yaramugiriye neza, imukura iramusova, iramukura mu menyo y'intambwe, iramukura muri kijya kibanza yari arimwo, hama haraba kubaha Imana, barabona ubushobozi budasanzwe. Muntu uri kuradukurikirana, urashobora kuba hari ibihe wisangamwo, ugasanga ibi bihe biguteye ama confusion, ugasanga birakugoye kuba fidèle, ariko ndakuzanira ijambo ngo mu kazi kawe, mu byo uri kurakora, mu mashuri, mu byo ucamwo, ngo wame uguma uri umwizigirwa imbere y'Imana. Ibi bindi bishobora kuza bitarimo ubwizigirwa, bishobora gusa na success, ariko nta success irimwo, kuko icyo twitwa success canke ico twitwa gutera imbere canke gushika ku kintu ciza gitegerezwa kuba kiri Christocentrique, ni kintu kizungurukira kuri Kristo, gifitanye isano n'ubuzima Imana iba yemera. Mu buzima bwawe bw'amasengesho uri kurabamwo, mu buzima bwawe bwo mu rugo, wa mu papa wa mu mama, mu buzima bwanyu bw'amagroupe mw'abajene mwe, mu buzima bwanyu bw'ibintu bito bito ibyo mucamwo, mu byo mubamwo, twige kugira ubwizigirwa imbere y'Imana. Mu byo twama dukora byose, mu byo tubamwo, biratubereye kuba abizigirwa. Imana yacu ni umwizigirwa, nubwo twebwe tutoba bizigirwa, yoyo yama ari umwizigirwa, kuko idashobora
guhindagurika, natwe bitwigishe kandi bidufashe kuba abizigirwa imbere y'Imana. Imana ishishikare kubahezagira no kubagirira neza.